nitwa Nemimana Jimmy mu gisirikare narika kuri chef mu kuvayo navuyeyo mu buryo buko nari ngwaye nja mu Businde gusenga kubera ariho nabona yuko nshobora gukira kandi nivyo mu Businde baransengeye mwico gihe nagiye gukirira ngiye mu mpimba kuko nashenja mu mpimba marayo umwaka n'amezi 6 guco maze kumarayo umwaka n'amezi 6 icakurikiye nuko navuyeyo nsanga hari mbona yuko mu gisoda bitagikunda yuko njayo mpavura njampita mu guhungira muri Kongo. Ndi muri Kongo nari umuntu ashika ari mbere mu muryango kwa Zebiya kuko niho nari nashiki. Ndi ngaha yama ambwira vyinshi nije yatuma nije yagirane tukiri kumwe ngaha mu Burundi. Tumaze gutandukana ngiye mu Ibohero yaratoye uwundi yitwa Gertrude nawe avuka mu Nkomero. Nivyo uwo Gertrude amaze kumutora kuko we bace baguma bari kumwe no muri Kongo ahabita mu Kamanyora. Batandukanye nawe ageze mu Buganda nkuko abibabwiye. Muri Kongo mu Kamanyora twari kumwe byose twaguma duhurira hamwe aho tuba turi abantu bitwe ko badirije abandi turi babiri. Jewe n'ujya Gertrude. Uwo Gertrude kuko yatora ivyo amubwiye keshi nk'ivyo abayumvise aramabonekegwa yumvise akaza akayambwira nanje nkaca ndayafata uko nkagenda njambwira abandi ati burya uno munsi twarose ubutumwa bumeze uko bose bakabwumviriza kuko bwaba ari apartion publique tukayumviriza twese ata muntu abwiye uwundi akayiyumvira mu gutwiwe guco bakumva nimba ari mu bizoza kuko ubutumwa bwaca kuri Zebiya keshi bwavuga mu bizoza mu kubu no mu kahise tumaze kumva ivyo mu kazoza tukicara duhanze amaso twitegereza ibyakazoze uko bigiye gukurikirana twahavuye tugera hajya mu Kamanyora hahavuye hagera bijya byo gutegwa tuhavura dutegwa n'abasoda ba Kongo bariko bararondera abo bo bararondera muri twebwe tutamenye batangira kutwagiriza ivyo tutakoze mwico gihe niho batoramwe abantu batatu harimo Wonziya vuka mu Gahombo hariho n'umuhungu w'ibubanza hakaba n'uwo mu Kirundo bari batatu batwaye abo batatu rero tugiye kubarekipera ndababwira ati nimuze tuje kurekipera abantu bacu tuze gusaba tubabaza ico babagiriza bobo igipolisi ca Kongo nicabajije kubire cabonye dushitse ku biro vya ANR baciye babaza bakoresheje inkoho natwe kubire ko twari twamaze kumenyera yuko umuntu yica umubiri ataba yisha umutima twavuze ati nta kundi turemeye mutwice mugabo muduha abantu bacu bugishakurikiye ngaho nuko baciye batwicamo 39 uretse yuko nabone hapfuyemo umwe mugabo twamuhuriye ko turiko turiruka dutera amabuye kuko twabibwirizwa kubiruka ko bari ko baraturasamo bamaze kudurasamwo abantu barenga 200 niho twaza gushikira uyo umwe turiko turatera amabuye tubashikira abasoda mu kutubanguranye baraturashemwe amasoro uwo umwe nibo baramurasa abihurirana nuko natwe twamuteye amabuye baramurasa amasoro yaciye muri wahitanana n'abandi mwico gihe baca barahagarika amasoro babonye ko umusoda wabapfuye bahitana bishe natwebwe 39 ca tugeza hariko aho imbere yaho jewe ntari nsanzwe mfise imigenderanire cane ni gisoda c'u Rwanda iyanere ni gipolisi kuko ni wacu tuyita PAF rero iyi PAF twari dufitanye imigenderanire cane n'igendereza ry'u Rwanda twaraganira cane keshi jena iwacu cyari kidutunze kuva tuvuye mu Burundi bwaruburimye gukorera abakongomani kwimba mawese cyangwa gukora ibikorwa nivyo biruhisha twarabakoreye akazi kose kabaho ariko hambavu y'ivyo ndatinya cane nararuha kuko sinari nshoboye kurima kuva nkiri muto sinaja kurima sinhimba mawese maze gushika muri ivyo niho habayeho igikorwa kimwe abanere n'aba documentation bakaza baranyigera cane tuganira cane nk'ubu bita Bosco bo twamaturiko turaganira rongo yanere n'icegera ciwe misi yose batangira kuza baranyihera 5000 10000 francs congolais Rwanda nkama misi yose ndiko ndaronka ratio maze kuba ndose ratio navuga ati nta cico mumbwira cose ndashobora kugikora mugabo ndonke ratio rero aho niho natangiye kumva yuko ntaye akaranga n'akanovera kubutumwa bwa Businde sinari nababwiye Zebiya yaramaze kuja mu Buganda ndabona yuko ubuzima bugiye kungora buzoruhisha ndavuga ati none ico nokora nuko norondera ahubwo uko nanje nzoba
bo bari baramenye yuko n'umusoda barankurikiranye nk'umusoda bakaguma banyigisha bansaba yuko nabarungikira abantu bose bakaba basoda nandi ndavuga ati nta kibazo byose ndashobora kubikora kuko nari nishimikije yuko mbona yuko mengo nije nshobora kubakomanda no babwira ibi bakabikora umugabo mwico gihe maze kubikora uko na u Rwanda turahuza ariko nkaba nshaka no kumenya lo socre nyezina y'u Rwanda niho naguma nironkera amafaranga uretse yuko ntari gukunda kuza mu kiroberi gusa urumva yuko nikundira amafaranga narikundira amafaranga kugira ngo nshobore kuronka ration nshobore kuronka iki nshobora kubaho mu buhungiro no muki bampemba ku munsi barampa 5000 gihe naba baje bariko barandonderera ku inkuru bikoresho byo kimwe bamaze kumva yuko je nakoreye mu marumeruru ma brand icabaryoheye cyane kandi canabashitse catuma bananyirukaho gose bipfuza yuko nzoza kubafasha mu kwigisha amarumeruru ya mazegebu ma misenkani n'izindi baripfuza baravuga ati we urumva ufise n'ikintu kinini uzokora mu kwigisha muri abo kandi jeho baranyereka yuko wanagomba nzocanja no kubandanya amashuri hanze nimara kugenda yuko ntashobora kugenda nivyo nsanzwe mfise formation ntazokora formation hamwe n'abandi mwishamba hambavu yaba nari kubanjanye urumva yuko je bari bambwiye ati we kufise debatayo woba ujuzanye hariyo turabona abandi bari muri formation karibu mu 1500 atabari ngaha bazokora namwe muce mujammo ugiye murumva yuko mwamugiye mu 2000 ati hambavu y'ivyo 2000 haca baca tubashira imbere hama abandi b'u Rwanda tushe dukurikira tugende tubaherekeje inyuma no kuvuga berekana banyeretse yuko abasoda b'u Burundi bishamba bazaba ariyo bazogenda imbere u Rwanda rwaca ruherekeza rugafata mu mugongo abigihumbi n'amajana 5 banyereka yuko bo babinyereka kuri WhatsApp misi yose banyereka ko bari muri nyungu yego muvuma muri muntu uze gusa sinova ngo narabona yuko nombre ariyo urazi yuko umusoda batanu ho bicaye iteni ziboneka ko ari 50 ibyo kurongorwa kwa Zebiya yaragize mariage officiel ayigirira ahantu bita ikiringi aragira mariage officiel muri paroisse byose officiel iraba hajya mu ntuze mu Kamanyora yavuze Juvenal Rugamba yego niwe bagize mariage barabutashe n'abantu beshi baravuye mu Burundi na uretse jewe nari maze gushika muri Kongo n'abandi beshi muri ico gihe twasengana baragiye kuko urumva hari muri 2015 mu byo mu kwezi kwa gatatu guca sinihuka ko kwa gatatu canke kwa kane ariko beshi baraje baje ari beshi ico gihe tumaze kugenda twahuriyeho beshi turataha ubukwe burahera turava mu bamwe baragaruka mu Burundi abandi bacagumayo je kugaruka ngaho i Burundi ngarutse higeje aho mariye kwanka ivyo integuro y'u Rwanda ko bose bari bamaze gutegura bari baduteguye batweretse ko twoja muri nyungu gukorera mu gisoda je nagarutse duhaririye n'abasoda bo muri anere tumaze guharira ndababwira ati none eske mbwira ngomba nkorere igisoda c'u Rwanda canke ikiroberi niho naca ngaruka kuko bo bari bamaze kunsaba yuko twokorana ndavyemera barampa n'ipeti rya komanda bambwira ati uzoshika ku ipeti rya komanda kuzanye karibi batayo zibiri turavugana ati jewe ibi bintu ndabanze twicare tuvugane mu nyereka bwa mbere ico twapfuye ncabaye kimwe nabasabye uko banyereka umurundi umwe yoza kurokrita kuko nire nabaje none mwebwe nimwe murokrita canke ni Burundi burokrita ico gihe rero duhora turabipfa tumaze go je ntanibuka ivyo umwe muri bo yari yarambwiye vyerekeye yuko yari yaranyeretse yuko Burundi bashaka yuko mbogiramwo abasoda nkuko bagize muri Kongo aho baranyeretse yuko muri Kongo bafisemwo ba general karibu 40 ntamona yuko igihugu cacu naco bashatse naho kumbure noja muri ico kiroberi muri makeje na leta yari kuja mu kiroberi gusa nabonye ati naho noja mu kiroberi nta kamaro
noba ngiye kubandanya ndi mucakara w'igihugu kindi, sinoba ngiye kuba umuroberi yoba ariko aragwanira ku gihugu ciwe kigira akamaro canke kigira akanovera canke kigira inguvu, kuko bari banyeretse ko muri Kongo harimo abagenero 40, nanje ndavuga ati none aba bagenero 40 bari mu gihugu ca Kongo, eski niho nabanje niho hatumye ngarura n'ubwenge niyumvire, eski abagenero bari mu gihugu ca Kongo 40 bariko barakigarurira iki, bashira bereka abaha abakongomani. Maze kwitegereza aho nkakibura, catumye nkamvuga ati birakwiye ko ahubwo ngumura abantu tugisubirira iwacu. Icabayeho abaroberi iki gisoda c'u Rwanda ANR nayikubwiye, ANR niyo yatumye, niyo yashaka kutudiviza ikoresheje hasier, yaratudivije mwo gatatu. Nico ndakwereka kuko hasier yoyo yaragize iracagura abana n'abakecuru ibarungika mu Bugesera. Ico ndabona yuko ari gikorwa ca hasier ikoranye na documentation, isubira ikora kigira kabiri, ifata abana n'abapapa baringaniye batashika muri senkani, abapapa baba barimo babarunga ikinyanza, baca bafata imisore karibu n'inkumi karibu majanane hari 390 nibo nibuka na siniho kurukurikira ukuntu bangana, baca badusiga aho biyita Nyarushishi. Aho Nyarushishi sasa badusize bo bace bagerageza kwikorera, baca baraza barambwira nkuko banyumvisha, barambwira ati mbo we twabonye ko wase kudukorera, none ko wase tugira tugikore mu minsi 3 canke 4 tuzoba tubajanye muri Nyungwe kugira mukore formation. Ati mugo we ntusimbwe n'umutima ko uzuri umusoda uzoshikira kuri rya pete ryawe rya komanda. Ndababaza none iryo pete rya komanda rizomfashikira izomaririki, tuzoguhemba n'amafaranga uzohorohembwa kuko mutamani wabahemba. Kagame, President Kagame niho bita umutama. Muna ndavuga ati none iryo pete jewe nace nicara ndazunguritsa umutwe, ndavuga ati nivyo njanye ngiranje kugwanya igihugu canje canyibarutse, kandi nari nsanzwe ndumusoda muri ico, none ninshikayo biragenda gute, biraherera he, tubandanya gute? Umugabo maze kuyumvira niho nahavura ndavuga ati ico numva menga nokora nyamukuru nuko nokwereka abana b'u Burundi ko tugira duhendwe, kuko ko nari namaze kubabaza ati none mushaka dukorere ikirobere c'u Burundi canke ikiroberi canke twinjire mu gisoda c'u Rwanda, ko mutigeze munyemerera n'umunsi umwe ngo munyereke autorite bari mu kirobere canke bari he, ko mutigeze mubanyereka n'umunsi umwe. Uno munsi mukamunyereka ko mugira mu dutware ku nguvu bitese, baravuga toya tuzobakwereka. Nivyo misi yose baranyereka, niyo mbari bakanyereka n'abagenzi biwe aho abasoda bari kumwe mu ntuze muri Nyungwe, abasoda baba bari muri Nyungwe, niyo mbari bakamunyereka ahakorora imyitozo mu rupangu. Ukuntu haguma afise abate babantuze babanyereka kuri WhatsApp, ariko kuko jewe barayifuje ko nosohoka, nanje ndarahira ati je ntibikunde ko nsohoka, inyigisho zirabanyinshi, kuko bwa mbere mva mu Kamanyora bari bazi neze ko nshoka ndavyemera, kuko mu Kamanyora niho bansabiye ubwa mbere yuko nogenda. Ndababwira ati bibona byo kunda gute tudafise passport kugira dushoye kurengana canke tudafise impapuro z'inzira. Barambwira ati isho ntigize kikubera ikibazo, ngaha n'ikintu coroshe tuzobugururira inzira, mwebwe gusa nimugire tantife ko muhaguruka. Nanje nkuko byari biri nimva mu yuko nashaka guhaguruka ndabikora, ndimvisha abandi bose nkuko bari babinyeretse icogiye mu Kamanyura, bace banyereka ko tugira dutegwe n'abarundi batayo zibiri z'abasirikare b'u Burundi, baranyereka ko hagira hatere harimo ibatayo zibiri z'abamayimayi, navyeretswe na rujya gwe rwaye, barasubira baranyereka yuko harimo ni batayo irenga, nzi ko zoba zishika zibiri, ariko baravuga irenga cyane yimbonera kure. Ndavuga ati none abo bose nabagira baze kudutere, ico gihe ko twabivugana twigishanye, je nivyo urumva nababwiye narironkera amafaranga, naronka ari 5000 z'amarundi z'amakongomani canke 10000 zugusuma inzoga ku ruhande yabiri zaba ziriho, kuko mu Kamanyuraho natembera nta kibazo, naye muravyumva. Kandi jewe no muntu uze mu Rwanda nshitseyo tumaze kugira ndabajabutsa, turajabuka kuri kwanya atacamira,
baranyemerera abari barongoye impunzi ico gihe narabumvishije yuko babwirizwa kumenya yuko tugira dutegwa kuko baca babifata uko kuko ico gihe mwumvise nta butumwa twari tukironka bw'umuhanuzi kazi Zebiya kuko ubwa mbere tukiburonka twaramenye ukuri twaramenya ibintu bigomba kuba canke bigomba kugirane ari turihenda tukabimenya mugabo mwico gihe ntabwo twari tukironka mbagace bumva ubwoba ndabateye kubera ikije nabikorana byihuta akanoti kandi narabona icerekezo yuko ninka nshitse mu Rwanda nzoshora kwigira no mu kindi gihugu canke Zebiya ari muri Australia yaciye muri yari yabanje kuja muri Canada avuye mu Uganda yagiye muri Canada sinzi ko yamaze hafi amezi 5 ariko narumvise ko yamaze umwanya muto cyane kuko harimwo umwe nababwira yitwa Gertrude niwe baguma bagendana nawe yahitanwe yapfiriye muri bamwe ba 39 batwica mu ntuze aha mu Kamanyora mvuye mu mpimbana nagiye nsohowe uretse nari naburanye mu gisivile mburana n'abasivile kuko nari nafatantiwe hamwe n'abasivile ndasohoka sohotse neza niho nashika muri rya migumuko yabaye itariki imwe y'ukwa 4 2014 mu Businde yarakomerekeje abapolisi babiri abapolisi rero bamaze gukomereka je ntangira ubwoba kuko bavuga cyane Jimmy kandi ari je nari bari basanzwe bazi yuko nari hajya cyane kwa Zebiya baharura yuko ari je ndumu escort wiwe nama hafi yiwe nivyo ngira ubwoba bwishi ntandahunga nawe ambwira ati nyabona ava ngaho ni wiyizire nico gihe naca mpunga 2014 gushika no munsi nivyo nari mfise itongo ryanje mu Businde mugabo kubera ubwoba mfise bwa kiriya gihe sindapfa nshitse mu iryo tongo kandi naragize ubwoba nivyo nagiye muhira ndagenda nshikira muri Busiga aho nari naravukiye mugabo nsanga petit frère akotesheje hose kuko nagiye mu buhungira atambona na mama atamubona twari kumwe hose rakotesheje kugeza ubu aho mbaye no munsi ndaba kuri naka mpaye indaro sindaronka kuko sindaronka uruhusha rwo gushika mu itongo ryanje mu Businde Zebiya yavuye mu Burundi 2012 acaja muri Congo irahabaye gushika mu kwezi kwa kangahe nababwigi hagira mariage kwezi kwa 4 ubutumwa bwa Zebiya twatangiye kubura 2016 amaze kugenda mu Uganda na twace tubanza kutubura ubutumwa bwiwe ubijya nakubwiye yuko nije na birongora nivyo muri ico gihe harabaye imishamirano baradutera apolisi kuko byari bivuye muri ecclesia twari dufite ishavu ecclesia twari dufitaniye ishavu na leta ariko tukabona misi yose dutraumatizwa na leta jewe mwico gihe nivyo nari nahakiriye ndagira gashavu apolisi baraza bamaze kugira apolisi kujya bari baje bariko barakubita abantu bariko barakubitana barateranya amabuye apolisi baca abanyagihugu baca bafata abapolisi bafashe barabakubita baca babaka inkozi ibiri bazibatse ntandababwira ati inkoho ni muzizane bo bagira baje kuzita sinzi ko bari kuzita mu wese bavuga ati two tuma tuzita mu wese kuko nizo bariko baratwicisha ndandavuga ati inkoho nizigihugu ntimuzite zizane zose ntandaziterera mu kigo c'uwo bita Jordan ndazitaye mu kigo turadufata inzira turagenda niho uwo munsi biriwe bashe twahereye aho nyene baturasa gushika ngira saa 9 je mu kubasiga kwanza nuriye mu giti baranyirutse kurenga mu mivo hejuru tumaze gushika mu mivo ndiruka mbona yuko nsugerejwe ngira amavure mfatwa kuko na polisi barahevye abandi bose kubera beshi bari banzi n'abasoda b'ingozi bari banzi abasoda bari banzi mugabo twage dusiganwa mpeba ndabasiga ari uko mbonye yuko banyirwetse ko cyane narushe nakase gato incanurira ku giti burya banciye munsi biruka nanje ndi ku giti hejuru ndayabona nk'amakosa mugabo kandi nawe ntimwirengagize yuko n'igipolisi cyari kiyakoze cyari yakoze kuko twari twaje turi minwe misa
nta kigwanisho twari twazanye bagaca bakoresha ikigwanisho urumva ico caratuma habishavu kuko mbabarire jewe mu byo narinzi yuko uwuzanye ibuye umutera ibuye uwuzanye inkoni mukubita inkoni mugo maze kusekorera ikigwanisho ku muntu ataca afise urumva yuko akora ico gukora ari yahura akita no tumamfa nico cabaye ico gihe mukugira tuve muri Kongo tuje mu Rwanda icabintumye ubwa mbere sinova abandi icabintumye jewe kuko nije nakubwiye urwego rwa ANR rwamaruca komisiyosi ANR n'inzego zibiri Kongo harafise ANR no Rwanda bafise ANR nukuvuga iyo mu Rwanda niyo yamfashije ukujya nshobore gukura abantu bose muri Kongo nebundi iyo ANR y'Kongo yaraturashe gusa ifashije n'igipolisi ntibigeze baturukana ugataka twace turonka gatoyi ANR ya Kongo boniyo ndiko ndavuga twace turonka gatoyi ko kwinyegezako mwo impande ya MONUSCO dusha dukingirwa na MONUSCO cirashira amashari ibigwanisho byabo ntamenwa baca bishira impande yacu baradukingira hepfo no haruguru tugira ikambi imwe tutari twarigeze tugira kuva dushitse muri Kongo kuko bwa mbere tushika muri Kongo twabaho mu mazu y'abanyagihugu tutunzwe nuko tubarimira canke twimba mama wese bakaduhemba misi yose canke tugakorera iyo nzu na rasiyo mugabo aha muntu uzenya tumaze kuba ngaho twahabaye turahaba karibo twahabaye amezi 5 amuyo kambi bari badufise mugabo na MONUSCO mu kwisezera twayisezeye ngiramwe twababwiye saa 8 z'umutaga tugenda saa 8:30 na twabwira yuko duhise mudufashe inzira kuko ubu rero niho ncangaruka kuri ANR y'u Rwanda niyo twatugiranye igihe nakubwiye yuko mu ico gihe cari giheze imbere yaho barampa 5000 canke 10000 yo gusuma kuko je sinari nshoboye kurima nikibereka nta nibavu nigeze ngira abandi bose uzasanga habafise amapfundo nantagwara uzoshaka kurabe kujya wamye bivuga bose nta numutazosanga afise amapfundo ngaho uko batunzwe no kurima ariko je ico gihe ndatinya cyane kurima ndatinya kuja kwimba amawese inza mbona abo bantu nabafashe nk'abagira neza kuri jewe kuko bari ko banyigisha uburundi ku rwego hejuru nanje nkabona ndababwira ati none mwewe mukora gute bakanyereka ati bujye dushaka urugwaruka ruzane ruje kubohoza igihugu cyanyu nanye nkabwe ati nzobigisha nivyo barampaye haciye igihe kinini nza ndabigisha ni uko baza baramutwe dufaranga duke twe ntitweze twankwandika baratwanditse kuko baratugiriye enregistrement Emmanuel baradufotoye turandika byose turaheza hubwo nico gituma nakoretse kare hasiyeri hariya irimwo abo abasanzwe bakorana na documentation yekirarondera kutwinjiza muri nyungu nakubwiye ko hari haske 3 jours ukugira ngo twinjire muri nyungu urumva muri izo 3 jours zazisike kugira twinjire muri nyungu niho naca mvuga ati ntibibaho kuko twari tumaze gushwana ndabereka ati none ikibazo nikiye kuri izo 3 jours niho inzu zaceze bari barahejeje no kutugirira enregistrement kera aha n'amafoto yacu nubo habaza ndazi ko mu mashine ya ACR uyasangamo n'intuzenye kujya kose identification ubisanga mu mashine yabo none wombwira gute yuko twase ibyo byo kugira nibyo hariho ikintu tutemera kandi nabo twagihurije ko nkuko no muri Kongo ico tutemera nabo ne twagihurije ko muri Kongo baratugiriye ibintu byo kutugirira enregistrement Emmanuel mu ntuzenye mu Rwanda baratugirira enregistrement Emmanuel baraheza mugabo twarababwiye ati twebwe ikintu bita iki biometric digital hari twababwiye ati isho tutemera ni ibi by'ama digital ni ya biometric turongera turabahakanira yuko tutemera nibi bya microchip piece electronic tumaze kubabwira ivyo baravuga ati none mwebwe ntaco reka tubakorera ibyo mushoboye ibyo mwemera tugezaho turahuza aho twahurije hara kuko nk'ibi vyinjya nibyo hari ibyo twase mugabo mu mugambi wo kugumuka
maze kubona yuko ivyo bibaye nabishize mu mugambi wuko noshobora kugumura abo banyagihugu bose kugira ngo nshobore kubasubiza muhira. Ndababwira ati hebinjya mfate mu Bugesera, hebinjya baraziheba, barankundira injya baraziheba. Uwo munsi birirwa barakubita, uwo munsi birirwa barabakubita kubera yuko base ivyo bintu, kuko bari bafise urucanco rw'iburaya. Ndababwira ati uru rucanco rw'iburaya muri ko muragomba gushira muri abantu nkuko bwa mbere byari biri, twebwe ntidusanzwe tuvyemera, kandi mu masezerano bwa mbere twarasezeranye ko muzodukundira uko turi kose, muzotwakira uko turi. Mugabo byari bivuye yuko nase nabasavye bazane umwigisha umwe muri abo bantu, kuko nariko ndabasaba kijya naberetse ubwa mbere ca Godefroid niyo mbari. Nababwira ati kubereka rimwe murokirita mutonzanira umurundi nawe ndamwibonere, mbone yuko leyerma ari kirobere cy'u Burundi, canke menye yuko atari cy'u Burundi. Bagaca baza bamunyereka kuri WhatsApp, niho naca nereka abantu bamaze kugenda ati nimugumuke. Mfata duhere ku basore kuko ntibyari gukunda ko tugumuka, baca badutwara par force, kandi byarashoboka kuko aba mama ntibari kumenya ibiriko biraba. Muge ntancisha mu bana ukujyango tumere nk'abavyanka, bamere nk'abavyanka abana n'abamama baca barabikora baranka. Bamaze kwanka mbo aho bamera nk'ababakarira imisi birira. Mbona yuko bibaye poze babiretse nkuko menga ntacabaye, ntancisha ahandi hari Nyanza. Ndababwira ati nimuhebe injya ntimuzige, naho baca baraziheba. Bazihevye injya zose batekeye abantu 1300 zose baca baraziheba, baja kuzimena. Bagiye kuzimena sasa niho haca haza umwe Bosco arongoye Yanel acambye ati Jimmy, twabonye ko ivyo muri ko murakora ari kwigenza, ariko twe twabihevye, ariko tegura abasore bawe nabo bigeme muze twitegure, kuko nta misi isigaye tutagiye kubohoza igihugu. Je ndavuga ati ariko ivyo mumbwira vyose simbyumva. Atuko ntavyumva, mwebwe ndabona yuko namwe muri ko murarondera kungora. Nabasavye yuko munyereka nimba uwo mumbwira ari we arangwe ico kirobere ninde, canke abigisha kubera atabarundi muzana baze kurokirita, haza abanyarwanda, haza abasoda b'u Rwanda. N'ivyisho gihe mbona hatange guhinduka kintu kinini, kuko misi yose n'abamfise karibu abasoda 5 6, nta munsi n'umwe washora guhera ntafise abasoda 5 6 bakanzana misingi indani nkinwera. Misi yose nama ndiko ndinwera indani, wanagomba je batangira kumpa karusho kinga. Woje nafata ibikombe 3, abandi bafata kimwe, baca bampa ibikombe 3 kugira ngo menja ntezegwe, kuko babona yuko ari je no bandiko ndabikora. Mbo nkagumanja, ariko ndavuga ati none ibintu nibiki. Mbonye bakobeje niho baca bambwira ati hasigaye imisi 3 kugira mugende. Ntambwira nabo ngaho ati duhebe ubwo buyi baduha, cyo turabuheba bose, nta numwe yagiye kubonwa. Tubuhevye nabwo barabumena, ariko bashavuga ati byanka byakunda tubwiriza gukora ico dutegerezwa. Bambwiye yuko hasigaye imisi 3, barambwira twari kwa gatandatu, bambwira ati bujya ku munsi wa gatatu turabatwara, muragenda muri Nyungwe, n'abasigaye tuzoja tubarekipera tubazana. Igituma mvuga yuko byo babyarimo ikintu gikomeye, harimo n'uwo muri Asieri yitwa John, wanagomana namutumye ekipe mazi wanje zari ahandi biti Nyanza. Mugabo n'ubu ni wabifise ntigeze abindungikira. Ndavuga ati ivyo byose ndabiheba, muga tugende niho twaje dufata ingingo yuko duhaguruka ku munsi. Ncambwira abantu bose ati nimwitegure ku munsi wa gatandatu, mwese muzomwikoreye guhera ku isaha ya 12 z'igitondo, ntagire numwe atabafise ishakoshi yiwe canka kagunira canka ibido, ikintu cose gikoresho cose wowe ufise, mwese ni mugiterure muze twereke leta y'u Rwanda ko gumunsi dusabye kuji wacu turabe imigambi bafise. Ico gihe bose baca barankundira, nibyo benshi baratinya, baravuga ati mu Burundi tuzoje duhigwa. Ndababwira ati none muhigwa je kunsumvya, je ndi umusoda w'igihugu, narataye igihugu, ndetse uyibo mparwa no mubagize imigumuko. Mugabo leta y'u Burundi nk'umuvyeyi nzogenda niyaniga, nzokwemera inige. Mugabo sinibaze ko izoniga ngiye ndabereka yuko nase kuba mu gihugu nk'umucakara.
ico umbwiye ikintu naje nsanzwe mfise mu mutima ndazi yuko aba naho tuba turaganira batubwiriza kumfata mbabarire aba polisi uzi igituma mvuze uko kuko kugeza uno munota ndafise ubwoba nakubwiye ko mfise n'ubwoba bwo mu kibanza gushika mu nzu kwitonga iwanje sinshobora gushikayo kandi nagomye ndabisaba abanyene ahanyene ndi nagomye ndababwira ati none mbe ko ndi ngaha ntimwompa nkashika kwitonga iwanje barambwiye rindira gushika no munsi ntibirakondera ko nshikaye kandi kuvanze naripfuje gushaka kwitonga iwanje ntume ndaba yuko base hono no kubaka na gatoyi ndo nkakombamo byarananiye gushika no munota mugabo umushefu yanzanye ngaha yari yambwiye yuko ariko arabiterta azomfasha kampa uwundi mushefu anshikana nayo kugirango ntibankarire abo nzosanga ku mutumba kuko bamaze kumenya yuko ndiko ndarocritikiro atwani komiseri Ngozi niwe yabimbwiye arambwira yuko azompa uwundi atwara mu Kayanza kugira ngo ashobore kunshikana ku itongo ryanje. Ico mbona kimwe coco ca Zebiya ibyo kwa Zebiya sinobishoka mvuga ati inzira nciye niyi ariko ico no kubwira nico abantu bonyene bivugiye bonyene ubwabo bakiza baravuze ati twebwe tuje kugamburukira leta imbere ya byose tubanze dufate ico bavuze bonyene ubwabo kuko hasigaye abarijewe yuko nanje nshira mu ngiro ikindaba mugabo baravuze ati tuje kugamburukira leta icizodutegeka kandi bose ndabigitegereje ndabona yuko birimwo uko babishira mu ngiro kugamburukira leta ibabwiye ati aha ntibikunda ari ntibikunda uko nyene leta yabivuze urumva yuko umuvyeyi nawe cumwumva urabona yuko ntoshobora kwiruka gurondera umuntu tutariko atari karampa amategeko kuko Imana yavuze ngo nico nibuka mu mategeko y'Imana yavuze ati nta bukuru butava ku Mana bo bagomba guta umuryango wiwe ngo akurikire Zebiya uyu munsi ico numva novuga nobona abanze arabe neza iby'ukuri canka abanza amenyesha abantu yuko agira kurikire Zebiya kuko Zebiya uno munsi nababwiye ari muri Australia yoba yamweretswe niki yoba yamubwiwe nande yuko ari agira amukurikira nukuvuga bo banza bakitonda bagakurikira neza kuko ubico numva novuga uwashitse namenye ko yashitse mu gihugu ciwe ntabure yiyumva mu nkuko mengo arafise ikindi kikiriho kiramukwega kandi simbona naho co bakwega kibajana co nsaba leta uno munsi nsaba leta ubwa mbere idukingire iduha ubwigenge nk'ubwo abanyagihugu bandi bafise twaje dufise umutima kuyigamburukira nkuko ari umuvyeyi w'abarundi bose atanumwe avuyemo ahari kibazo itwereke haje hari kibazo natwe tuyishobore kuyibwira ati muvyeyi aha hane laba yuko utoba umpotoye nk'umwana nkaca nkura nabi nk'akarorero ndiko nshatse kuvuga kuri ico no cangira ko nsaba leta ifashe kuko ugiye kuraba iyi muri gahombo mu Businde aho ibi byatangure by'ubu butumwa nanone munota barafise ikibazo kuva dushitse twashitse leta twakira neza mugo barafise ikibazo kuko ingwano yo mu Businde n'umutekano muke wo mu Businde watanguriye kuri Ivoire ku gitambara utanguriye ku gitambara nanubu babisubije hahandi nukuvuga baje bagamburukiye leta mugabo leta sinzi yuko ntiyigeze itegeka kuva mu ntango ntiyigeze itegeka yuko bakure hariho umupolisi ahaguruka canke umusoda canke umuntu wari we wese canke wari we wese ashobora kuza gukura igitambara umuntu ni nkuko no gukura ijipo canke kabutura byo kuryohera harimo rero abantu bafise mu mutwi wabo no mu buzima bwabo ivyo vy'igitambara kuva kera ndetse yuko ari ubutumwa bwa Businde bayifashe nk'imigenzo yabo mu migenzo yabo mugabo kubiza no munsi bariko barabambura igitambara bakagiturira ku mugaragaro urumva yuko ari ikintu kitameze neza kigaragaza gicafuza imibano bashikiyemo Ecclesia nayo ico no isaba yo haguruka ikavuga
ati bana babusinde mwese mwakurikiye businde ikamenyesha Uburundi bwose mwe mwakurikiye businde mwarihenze ubutumwa twaratohoje twasanze ataribwo ati nguyu umupadiri yabutohoje akavuga wanagoma nabo bakoranye bakavuga ati twabonye amakosa ari muri ubu butumwa noye nkuko umuvugizi w'igipolisi ahejeje kuvuga avuze ngo hariho imiryango yatakaye abagore bagatandukana n'abagabo none ico kintu abana bagata abavyeyi ico ni ikintu cumvikana Ecclesia ntibuzi jambo yo kwerekana nayo litabaye iryo yoba inenga busindi kavuga ati iki kintu caratunaniye kwemera kumva ubguco busindi kagamburukira umuvyeyi Ecclesia nkuko yobirikira yipfuza kugambukira leta